ndabaramukije mwese bakunzi bacu ndabahaye ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni kwigenekerezo rya 27 ntwarante umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ko hazogwa imvura mu Kayanza hamwe n'Ingozi aho ni mu ntara ya Butanyerera. Ikirere kirimo ibicu byinshi naco citezwe mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, Ibururi hamwe no mu Rutana mu ntara ya Burunga, Muramvya, Ikaruzi, Igitega hamwe n'Imwaro aho ni mu ntara ya Gitega, mu Ruyigi hamwe no mu Cankuzo mu ntara ya Buhumuza. Azoba hakanye gusumba handi azoba ari Imuramvya mu ntara ya Gitega aho ibipimo by'ubushuhe byaho bizaba bigera kuri -12°C. Ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura hongera hacemwo hakizuba mu Cibitoke, Ibubanza, Ibujumbura mu ntara ya Bujumbura, mu Rumonge hamwe n'Imakamba mu ntara ya Burunga, Imuramvya mu ntara ya Gitega, mu Kayanza, Ingozi no mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera. Mu Ibururi naho mu ntara ya Burunga hakaba hitezwe ko hazorangwa ikirere kirimo ibicu byinshi. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri -28°C. Ejo mu gatondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 5 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 10 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.